Ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe mwese tugira tubane hamwe mu kiganiro nongera ndabaha n'ikaze. Imbere ya kamera murabona ko turi kumwe n'umusesanguzi agira atuganire vyinshi. Bwana musesanguzi ndakuramukije cyane. Ego amahoro y'Imana akomeze kubana nawe Arida. Ndabona akomeze neza. Kabisa. Reka nshimiramukiriza n'abagiye kubana natwe. Ego urakoze cyane kuba turamukiriza. Ariko rero bwana musesanguzi uno munsi mu biganiro wakoze ntabwo wigeze uvuga ku biri ko birabera muri Minembwe. Nico gituma Jane hariho message narose imbere yo gutangura ikiganiro shaka amazenda yigusomera. Okay, soma twumve. Abantu bariko baribaza bati ni igiki kiriko kirabera muri Minembwe gituma abanyamurenge babayo bemera bagapfirayo. Ni igiki badashaka ko leta ibona muri Minembwe. Hanyegeje yiki. Uyu munsi itariki 4 z'ukwezi kwa gatatu 2026 Minembwe Centre yongeye kuberamo imigwano ikaze iguza ingabo za Kongo n'inyeshamba z'u Rwanda. Ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda uno munsi byagiye biravuga yuko intambara muri Minembwe kabisa yuko yashushe. Banavuze yuko hari umusirikare wo mu gisirikare ca Kongo batubwiye ko ari umukoloneli yahasize ubuzima. Batubwiye n'izina ryiwe yuko yitwa Nganzo. Eska ayo makuru yo bari utarahogora reka ngire ikintu bivuze ko kumbure bamwe n'abandi batahura ibikorera muri Minembwe. Ubwo butumwa nabusomye nanje. Nabubonye ahantu bwari bwanditse mbere n'umuntu yabushize muri groupe nari ndimwo nawe yavuga ati umuntu yobazi ikintu kinyegeje muri Minembwe. Yego. Kiriko gituma abanyaminembwe cyangwa se abanyamurenge baba muri Minembwe bemera gupfirayo. Ni giki? Ni kubera iki badahunga kandi intambara ari nyinshi hari hantu. Yego. So icambere cyo ngiye kuvuga ni giki? C'est vrai intambara ziko zirabera muri Minembwe ni nyinshi. Hasa muri Minembwe Centre kuva ku munsi wejo harabaye intambara zitari zoroshe. Ku munsi wejo leta ya Kongo FARDC igisigara cya leta ya Kongo FARDC na waza nibo bagavye ibitero ku birindiro by'igisirikare cy'u Rwanda RDF natwigwaneho bisanzwe biri hariya muri Minembwe. Ariko uyu munsi rero mvuge ko urugi rwahindukiye. Twigwaneho n'igisirikare cy'u Rwanda nibo bagavye ibitero ku birindiro by'igisirikare cya leta ya Kongo bari kumwe n'abawazarenda. Ni migwano yatanguye mu gatondo. Wavuze uti ntabyo nigeze mvuga mu nkuru. C'est vrai ntacu nashimye kubivuga ko kubera ko abasirikare bose ndiko ndarondera bari ko baropera hariya muri Minembwe nta numwe ndatura ngo ame inkuru y'imvaho. Gusa amakuru yuko hariko arabe intambara ayo makuru ndayazi kandi n'intambara mu by'ukuri zitoroshe intambara zikomeye ziriko zirahitana abasirikare benshi b'igihugu cy'u Rwanda. Aha mwibuke yuko umuvyara wa Sultan Makenga yaguye hariya uriya mukoloneli Rwanda rwarungitse yaguye hariya. Donc urumva ko ni benshi bariko baragwa kandi ku mwanya. So Minembwe Centre rero hagiye mvuge ndabisobanura uko hagiye kuba isibaniro kuko sintambara zabaye uyu munsi ngo zice zihera. Muri Minembwe Centre intambara zase kwaduka kuva ku munsi wejo. Murumva ko n'uyu munsi zongeye gusekera kandi ndanababwire ko nejo zishobora no kuzosubira kubera ko twigwaneho hariya ni mu bwami bwa twigwaneho. No kuvuga ni ku gishitsi cya twigwaneho. No kuvuga abasirikare batwigwaneho la majorité bavuka hajya niho baba niho bariko baragwanira. Bayobe wa mugani w'ikintu bavuga ko atankoko igwanira mu magi yayo. Nanko kigwanira mu magi yayo. Karo ciyamene. Exactement. Aka kara basovye harona kandi kantu Kagame yavuze na James Kabarebe batigeze baha agaciro. Aho bavuze yuko iwabo ngo ni hato bagomba kuja kugwanira ahari amatera. Natwigwaneho rero ubwenge bwarabasize. Ubwenge bwarabaturutse. Siniko gitaho. Ubwenge bwarabavuyemo buragenda. Kubera ko nimba bahisemo kugwanira iwabo wumva bariko barakiziki. Umutwe gwana hateye grenade gahusha ifata mwene wabo canke nyina wiwe.
umusirikare wa leta ya Kongo arashe usasu rukaba bari perdi ruhitana sekuru canke inarume sivyo iyo bagira ubwenge rero ntibari kurwanira iwabo bari guhunga intambara ikirabiri iwabo bakaja kuyigwanira ahandi so rero kubiriko birononekara hajya magingo aya ntabyo mfise ndi buvuge kubera ko sindaronka amakuru yimbitse mugabo mu kiganiro tuza gukora ikibiraho saa 2 y'ijoro nza kuba naronse amakordone kuko naronse promesse yuko hariho uza kuba yabimpaye neza ari hariya kuri front wumva wazarendo yambwiye ko telefone ya igiye kumuzimana agiye kwishaja araza kuma makuru yimvaho mugabo kuri burya butumwa wasomye ngo nigiki kiri muri Minembwe badakeneye ko leta ya Kongo imenya tureke ate amakenga icambere nambere tugiye kuvuga nigiki hariya muri Minembwe hamaze kuvukira imihari yitwaje ibigwanisho jewe nzibiri hariho Ngumino natwigwanira sinzi ko bari yindi mugabo habaye imihari yitwaje ibigwanisho myinshi duhereye kuri Red Tabara Ngumino twigwaneho M23 RDF Android Maimai ya Kagame urumva iyo se n'imihari iriko iroperera muri Minembwe so rero dabo gituma abene gihugu batagomba kuhava nigiki bari kugitsure uhavuye barakumena umutwe nukuvuga abene gihugu nibo bukriye y'abaroberi nibo nkinzo y'abaroberi abaroberi ntibabemera ko bagenda babwira bati bababesha ko bahari kubera urumva twigwaneho babwira ati twebwe twigwaneho turi ngaha kubera mwebwe none mwebwe mugomba muhunge mujahe ko turiko turakingira mwebwe mugomba kuguma ngaha mugabo iyo ntabwo ariyo mpamvu iri kituma mu vyukuri abene gihugu badahunga muri Minembwe iyi siyo mpamvu yumvikana impamvu ya mbere yumvikana ni yihe hariya muri Minembwe harakorewe amabi mukiraba ngo nakabi nakabibi amabi abishe sivyo hajya muri Minembwe hariho ibinogo byinshi byahambwemo abantu benshi sivyo hajya muri Minembwe bahatakaje wumve yuko imihari myinshi yitwaje ibigwanisho izobigiye gufudika burundu isigare yigwa mu bitabo nka histoire niyo mpamvu rero twigwaneho nigenda imihari bariko barafashanya bariko bagwana umuhenerezo bariko bakoresha ya principe ivuga ko uwanyuma azogwa muri Minembwe akaruso gatahura ntibafise kwiruka aho nyene bafise gutenera hajya muri Minembwe centre nimba hazosigara uwanyuma bazomwicira hajya muri Minembwe iyi niyo principe bariko barakoresha so rero iyo tuvuze ko bajya abantu ari abihevyi bahindutse abateroriste abantu benshi barabihakana kandi ariko kuri bajya ubu abantu benshi ntibemera ko abateroriste bajya bageze ku rugero ashobora gufata igisasu akaciyambika akaja kwiturikiza mu bisi cyangwa mu rusengero kuko ubu umuntu bwaramaze kubavamo nta umuntu bagifise ikindi kintu nyamukuru gituma bagwana umuhenerezo kugira ngo leta ya Kongo ntifate kajya gace bariko banyegeza amafuti bakoreye abene gihugu nukuvuga twigwaneho hari ivyaha by'indenga kamere yakoreye abene gihugu b'abanyamurenge ntimwumve ngo twigwaneho ngo numuhari wafashe ibigwanisho ngo ukingire ubwoko bw'abanyamurenge ego niko byitwa niko bivugwa mugabo hari amafuti y'indenga kamere bakoreye abanyamurenge kumwe bagira fani hariho n'abandi rero hajya basambanijwe hari abagizwe ibimuga hari abibwa urukomba amazi hari abashahuwe nukuvuga ivyo byose ntibakenera ko leta ya Kongo ibimenya bariko baplika wa mugani w'ikintu uvuga ko akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayikanye nukuvuga leta ya Kongo niyahigarurira ibice 100% izocimenya neza na neza ubuzima umunyamurenge abayo muri Minembwe
ibi nabyo nibyo twigwaneho idakeneye kandi rero si twigwaneho gusa hariho n'abariko bashigikira ibyo batazi ese nka Mahoro Peace iriya muvuma ikorera muri Amerika bariko batanga ubufasha bibaza ngo nubwo gukiza abiwabo kumbe nubwo kubahonya nubwo kubashikanayo ibiro nivyo byinshi byari muri Minembwe ibi kumva ndashaka kuzogaruka mu kindi kiganiro nabiteguye neza ndabereke pourquoi badakenera ko leta ya Kongo imenya akabi n'akabibi umunyamurenge yakorewe kandi rero mu kirundi bavuga gute n'abapfasoni abanyamurenge n'abapfasoni ariko azotinda ibimenye bitibe bitebuke peu importe igihe bizofata leta ya Kongo izoshira ibintu ku murongo ndikuvuga ati abanyamurenge n'abapfasoni iyo mvuze umupfasoni sinzi ko mutayo cyo mbashatse kuvuga ni ukuvuga bahisemo gupfana isoni zabo banka kubishira aheru kandi urumva none bo gushira aheru baca batahe babahe abo biseruye n'abanyamurenge batakibahariya muri za Minembwe none ntabariyo none ko batobase nabo rero ntibashobora kubiserura kubera ko la majorité y'ubwoko bw'abanyamurenge hari ukuntu babayeho bikumira sinzi kuri abibona abanyamurenge community y'abanyamurenge barikumira ku yandi ma community ntibakenera ko ibintu byabo bija hanze sivyo uzosanga mu banyamurenge umuhungu n'umukobwa bavukana bashobora kubana bashobora gusambana bikabanyana kamizo n'ingoma yes bikabaherera yego ibi so gushikuza ibi ndabizi gender couple y'umuhungu n'umukobwa basangiye se na nyina ibi ndabizi vraiment rero urumva kubera iyi mico yabo ukuntu babayeho biratuma hariho ibintu batikuramo ngo bije ahera bavuga ati tubisohoye tuzatumara amaje ubwoko bwacu ubwo natwe tuzatwimara amaje ariko ivyo sivyo kunuma no sivyo umva nuko babayeho nibwo buzima bwabo tibandaniza mu kiganiro hari ikindi giteye amakinga igisirikare c'u Rwanda kiriko ciyegeraniriza mu Bisange na Ruvunge eske baba bariko biyegeranya kugira bagirike c'est vrai amakuru naronse yuko u Rwanda ruriko ruregeraniriza abasirikare hajya muri Sange na Ruvunge bifise inzira zibiri ushobora kubivuga mu nzira zibiri inzira ya mbere nuko igisirikare cy'u Rwanda kiri muri Nord Kivu cyaremerewe cyane coalition FARDC muri Nord Kivu ndavuga za Masisi ndavuga za Warikare za Rucuro bariko barakubitwa hovyo abasirikare babo abenshi bariko bishikana ku birindiro bya coalition ya FARDC abandi bariko bafatwa ku mirongo y'urugamba nk'abatigeze banigishwa ibya gisirikare rero kubera iyo faiblesse bagize muri Nord Kivu bariko bibaza yuko iri kiterwa nuko muri Sud Kivu abasirikare ba leta ya Kongo na Wazalendo baduze gutanga renfort muri Nord Kivu rero bahisemo ko bagomba kwiyegeraniriza et surtout aha muri Sange na Ruvunge kugira ngo d'abord barabe ko basubira kwataka Remera hamwe bari barashize base arrière yaho bongire bayirekipere ni muntu mbere yo kugira ngo abasirikare ba leta ya Kongo na Wazalendo abenshi bariko baropera muri Nord Kivu barabe ko bogabanura inguvu baze gutabara ino muri Sud Kivu iyo ni inzira ya mbere inzira kabiri ikatuma Kagame ariko arundaniriza abasirikare muri ubwo buce ni bya bindi yavuga ko azopfa agwana ari umuntu ambwiye ngo manza wewe ngo wagukurikirana akenshi ushikije amakuru ngo ari ukuntu baca bayakorera sivyo yabimbya bifatiye ko ibyo yavuga ati ivyo bazo se twabikorera twarumaze imisi utubwira yuko ngo bariko barasa babigereza hafi y'imbibe z'igihugu cy'u Rwanda hafi y'igisagara ca Goma hafi y'igisagara ca Bukavu atumanza ivyo bintu barabyumvise barishika baca baragikorera ko ubu rero bagomba barabingene batanguza kandi imigwano muri Sud Kivu muri Sud Kivu kugira ngo barabe ko badestabilize igisagara ca Uvira
mugabo urumva tujuri muri yantu mbere yo kwibaza ko baca baremurukirwa muri Nord Kivu. Ibi rero reka tubitege umwanya ariko ico ndi cyo nuko leta ya Kongo ubu iri determine ihagaze magabo kubera ko hajya bariko baregeraniriza twebwe kuba twashoboye kuronka aya makuru nawe yamaze kuyaronka isanzwe yaza nta wamenya n'uyu mugoroba woza wumva drone za FARDC zabagoroberejemwo cyangwa je mu gatondo zikabazindukiramwo bitabaye na drone ugasanga abasirikare nibo nyine baba bitanze kubagabako ibitero. Reka turindire turabe uko biza kugenda. Mu kurangiza ikiganiro hari amakuru yagumye avuga ko Sultani Makenga yoba yarashe mu gitero cahitanye Wiringoma hajya mu Rubaya neza cyane ariko rero ubu akabiyongeye kugaragara akavuga n'amajambo akomeye yuko ategerezwa donc bazotegerezwa kwihorera. Ayo makuru yoba ariyo canke si bo icambere na mbere novuga ni giki none nk'umusirikare azi urugamba ariko agaca yubaka akavuga ko agomba kwihora uwo ko kurumva y'umusirikare nyabaki nanje nizo ntatahura nico gituma none nk'ubu abantu yishe uyu nyene ubivuze yatanze mu matangazo ababona bo buvuga bati tugomba kwihora byoca biherera he bose buca bamara Sultani amaze kwicana bangana gute navyo tuzi wumva yo kwicwa n'abantu bangana so urumva izo ndabitika ari mindless ni ivyimviro bike cyane gose so tugiye ku cyo ca Sultani Makenga igihe haba frappe hariya muri Rubaya ndi mu bantu ba mbere batangaje ko muri Rubaya habaye igitero ca drone sivyo mugabo kitaranaba naravuze ko Sultani Makenga n'abandi bagenero babiri bagiye gukoresha inama muri Rubaya abasirikare bariyo babumvisha ko batagomba kurekira Rubaya niyo yubatse igihugu cy'u Rwanda Rubaya niyo yubatse M23 sajoredi hama inyuma y'igitero nababwiye ati igitero cyabaye mugabo Sultani Makenga amakuru yuko igitero kizakuba yayamenye imbere y'igihe avayo hakiri kare waruzi ko Sultani Makenga yaronse apeli vuye Kinshasa imuburira ati vaho hano ati hunga aya namakuru abantu benshi batazi jere naguma nimbaza eske none yo bari daimoni yo bari chini kumbe naho ndaza kwashika Sultani Makenga ava mu Rubaya yaronse apeli vuye Kinshasa imubwira ati aho hantu have aca ahava atanumwe asezeye aragenda sivyo hama drone zirasekura abo bari kumwe na Sultani Makenga barapfa nawe yagiye so uyu Sultani Makenga rero numuntu w'umunyamayeri menshi cyane gose azi kwikingira ubundi umuntu azi kwikingira mubansi biwagiramwe abagenzi umuntu azi kwikingira neza mubansi biwe aremamwo abagenzi aje pevu ndashaka ururo bwinshi Kagame yarabonye ko FDLR ishobora kuzomubangamira yaciye ashiramwe amayirema yo muri FDLR kandi ayo mayirema Kagame aje muri FDLR niyo yaje gukomanda FDLR ibi yari nabikoze muri FRN ndavuga FDLR na FRN ni mihari yagwanye leta y'u Rwanda no muri FRN yashizemwe abantu biwe kandi niwe bakomanda igitangaje nuko Kagame ubwiwe yanaravita ya FRN yarafata imfungurwa akaja kugaburira umuhari umugwanya ibi mwabibonye mwe kugira dufate nk'ubu Tshisekedi agaca afata nk'amakamyo yuzuye injya agashira M23 ati mu Kagame na wacu ubwenge uyu rero na Sultani Makenga ibi yarabikoze iyo tuvuga ko igisirikare cya Kongo kiri infiltre hatirimwe abatretre ni muze mu vyumba barahanduye imvunja mugabe imigigi iracarimwe muri FARDC Sultani Makenga yaburiwe n'abasirikare begereye cyane chef d'état major nibo bamuburiye bamubwira bati kite aho hantu bagomba baba frappe umva ntiyigeze araswa Sultani Makenga ntiyigeze araswa ibi ntanabivuze amakuru menshi aje avuga ko bamurashe wamwevakiwa ngo ku bitaro ngo Kanombe mu mutwara i Nairobi tusa na makuru menshi avuga uko mugabo Sultani ntiyigeze araswa mugabo rero ngaruke kuri ico kibazo baje uti none yo bariho
aya masanamu yagaragaye yiwe aho bari ko basohora abandi basirikare bashasha nayo ukuri ajya amasanamu sayo ukuri ajya n'amasanamu ya kera Sultani Makenga uyu munsi ntashobora kuja agaragara ntibikunda arazi yuko ariko aronderwa nk'iboro ariko aronderwa nk'izahabu aguma yinyegeje ariko rero kare muri kumatira aho abantu nabonye ico gane ko ravuga ati eske none kwaza kubera yavuga acumbagira kabisa ubona none ni wakenya kuva kera bamurashe mu ntambara menga za 2000 kombe M23 ya mbere niba nihenze okay reka ndagushimire cyane kuri byinshi tubariye abeshe twe dusa Makenga none yoba ari we yoba ari umudayimoni yoba ari umuzimu reka ngira ikindi kintu nongera ko before turangiza ikiganiro urabona uyu Sultani Makenga bafashe amasanamu ya kera ku munsi wejo berekana ko ngo basohoye abandi basirikare 1800 bavuye muri formation hariya irumanga sivyo aba basirikare 1800 basohoye ku bitangazamakuru byabo irumanga bo nta bari muri formation sivyo aba rero basohoye ku bitangazamakuru byabo ni bamwe Kagame yarayinjije mu ijoro za batayo zitatu ni ukuvuga operation ya batayo zitatu zizokora zizokwitirwa yuko zakozwe n'abasirikare 1800 basorera ku bitangazamakuru gusa batigeze bakora formation rumangabo so bintu ko numva bikomeye so bari kubakina imikino utabishize mu bwenge udashobora gutahura biragoye gutahura ukunda kubwiye niko kuri kudateye amazi ndagushimiye kandi ku muco uduhaye ko ni byinshi dutahuje nongera ashimira n'abari ko baradukurikirana ndababwira ko dusubira mu bindi biganiro bikurikira naho ubutaha